mwaramutse haramu yanyandikiye message nashimye kumbure ko twoyisangira hano kubera novuga ko irimo nka warning nkugabisha abantu basemerera sinkunze kwita ko no activist je naza ko juste nsemera nta activism novuga ko ndimwo but in any case nabonye ko kumbure yo ha warning abandi bantu irimo amabanga ntarinzi ariko na cyane cyane ikerekana ubwoba abarundi babayemwo donc habari nka message yoshize muri comment agaca bayindungikira mu DM opahava vyaranyagasa mu nyuma ntangura gutahura yuko abantu batinya kubivuga kuri public kubera baba SNL n'abandi bimbonera kure n'abandi ba FDD CNDD baca babiripotinga uwo muntu gasanga bimuteye ibibazo reka twumvirize ino message yarungitse nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira Bo aravuga ati iyi tite nije nayanditse mugabo we yavuze ati ndatanze mwiriwe mwubahwa ntuvyanke urubashwe kuko hari benshi batinya kuvuga ibitagenda neza kandi babishoboye bogenda batahura abantu hari mu Burundi bien sûr ntiboreka gutinya ku mpamvu z'umutekano ku mpamvu z'akazi ku mpamvu z'ibindi vyinshi ibi ndabitahura cyane gose mu batinya nanje ndimwo kuko ndazi no kwisanga mu Rusizi nkuko hari uhejeje kubikubwira ego nivyo harimo umuntu yanyandika ama message menshi utanumye uzo kwisanga muri Rusizi ibintu nk'ivyo bombwa nabwiye ko hano atarusizi ruhari naho go haba no goga anyway burya abadede baramaze abantu Mbo ndamaze gukora ama video menshi nerekana abantu bisasiye kandi mu bantu bakuze nta numwe nashizemo muri safisha ko bajya abantu kumbure bari bato batataronse amazina yabo n'abandi benshi hirya no hino abo tuza tumva ku radio bapfuye hirya no hino ntushobora kumenya amazina yabo canke record zabo ubu umuntu naho mupfa amahera y'amarundi igihumbi arakwica oh my goodness Tonga mahera igihumbi y'amarundi nta ni dolari rimwe rivuyemo nta n'amasenti 50 probably mu masense I don't know 20 ndibuka umucamanza yagiye gufungura muri restaurant ashaka kugenda atarishe yarashwanye na mwene restaurant mu nyuma azana abapolisi barakubise mwene restaurant gushika apfuye iyo nkuru y'ingozi umenga narayumvise sinzi ko nanayize ko comment naza ko nayikoze ariko narayumvise aho umucamanza ngo tashimishijwe na service muri restaurant ajatuma ko umuntu bica umurestaurateur c'est trop ridicule aho umucamanza ibindi bihugu nk'umucamanza unanamumenya ngo n'umucamanza muga mu Burundi umva bose nazogenda vyubahira aho bagiye hose no muri toilette agenda gitwanye nitwatiri asaba ko yikuruba ridicule aba bagabo rero bavuye mu ishamba uko bahora bica abantu niko nubu bagoma babikora anemo Uburundi umaze nka jenge mu isanzwe n'ahantu utafise protection nime do nta projet na gato yufise nkuko nyine waburi mu ishamba wigwanako mu ishamba omwe kubera kumbure ibikoko bitafise ububasha bwa technology nk'inkoho na surveillance n'ibikiro bashaka kukwepa ukarokoka ariko hoho ntivyoroshe iyo uri mu mahanga bafise inzira nyinshi bakoresha bakakuronka Okay, izo nzira ndazumve kenshi na kenshi agiye abantu bari mu mahanga bijajara mugabo burya abarundi bashaka kuba bafise inzira ndazumve yakumva niyo ntaramenya naje nkuye kuba maso kebanayo bashobora gukoresha umugenzi wawe gukoresha uwo mu muryango wawe canke hakaba umuntu akugira umugenzi kuri Facebook bikarangira mubonanye Okay, bantu b'Imana abagenzi nujuje umuntu ashaka umugenzi kuvuna munsi c'est trop tard, c'est fini nta mugenzi nkeneye nzokwicwa nabo twaye tuzinanye pana mugenzi mushasha. Mais sérieusement boje hari umuntu yigeze kumpamagara ngo bongo wewe ngo nkengo shaho ngo urabona abantu byango nabakozi b'Imana kwa nagize kumubwira n'ivyo bintu byakoze b'Imana mbisubize yeje ivyo ubundi ndavyemera ngo nashaka ngo ndoje dusangire ngo urabona
okay ije kumana nse benshi ndavuga nti boy jewe nta mwanya mfise kumbure ashobora gufata iminota 30 muri coffee shop ko muri coffee shop omwe ufise control ashobora kugura coffee kiwawe afite nta bintu vyo kunywa kwinzoga nyinshi usanga behera usanga abantu barakuga coffee ukayo take your coffee nagafata coffee mukaganira mugaheza mugasezerana ngo yanguze ngo muri famille toka kure anyway namwinubiye bon naje mbana makenga nakuriye mu barozi wanashaka rega je bujyana nakuriye mu Burundi nakuriye mu barozi nakuriye mu bicanyi nakuriye mu bakeba ibintu nk'ivyo so wona namwinubiye I'm sorry uri mu mahanga bakunze gukoresha isumu isumu namutse ko umuntu ngo ryabaye dance donc wumva ngo nakagwaye famille yagwaye yose donc abarundi ubwoko bw'abarundi ibintu byo kwicana I don't understand bero nawe nk'icyo mpaye isumu twapfuye ikinda kwaganije iki nta gisoro mfise je nta bantu ndera amafaranga uku kwisemerera gusa uza kuma isumu ngo wunguke iki donc ibintu byo kwicana mu Burundi vraiment I don't know abana nave turi bikoko nous sommes des animaux ekadaye ndabirenganije nibutse Dostoevsky kandi no yanditse mu gitabo kimwe avuga ati rimwe tuza tuvuga ko abantu bameze nk'ibikoko ahubwo ibikoko tuba tubirenganije mushaka gusoma muri chapitre imwe aho Alyosha avugana na mwene wabo kubijanye n'ibibi abantu bakora en principe muri The Brothers Karamazov canke les Frères Karamazov aha turikeka ko Domitile Kiramvu ariko bamwishe Buyoya uko nyene eka n'abandi bagiye barahunga igihugu bon Domitile Kiramvu je sinanzi yuko bamwishe sinanzi ko yapfuye muga kumva yarakimye nagize kugira amfite iganiro mbaza nti aba bantu bagiye Kiramvu namushizemwo birashoboka yuko bamwisasiye kandi yes bashoboka ko bakoresha igishano canke ubundi buhinga donc abo bantu abarundi nabo gutinya bo Buyoya sinzi undi muntu sinibuka kandi hano vyumvise ko ngo ashobora kwishura n'abanyamerika n'ibiki mugana nyene birashoboka yuko yoba yarishwe bujya kugira ngo covid isingiringe umuntu umwe w'umutegetsi mu gihugu tuhatabayemo covid nyinshi ngo iramwishe yashitse muri hopital yo muri Paris muzobaze mu France n'abantu benshi bahaguye kubera covid kiretse abasaza peut-être batari n'ubundi bari kunzira cyangwa abandi bantu bose problème ya immunité buya nk'umusirikare sinumva ko covid ari kumuhitana so birashoboka ko hariho umuntu yamwisasiye ashobora kuba dede cyangwa abanyamerika cyangwa abandi sinkunda conspiracy mugabo tout est possible sur la terre bamaze kuronka uwo gushikira baramurihira indege n'amahera azomubeshaho akaza akaba mu gihugu urimo gushika mubonanye okay umuntu wewe baje abantu bashasha novuga ko kuva ntangwe gusemera bono bintu ba peut-être bora bahubwo mu bantu basanzwe bari hano usije ko nanye nje ntabwo ndi trop social en fait byashaka kwera nk'umwaka Murundi ngiye mu rugo gwiwa cyangwa Murundi aho ngiye mu rugo gwanje ubwo watangura kwirondeza ubucuti twahava menya icyamugize ariko kandi hano haraza abarundi narabaje ministère des relations extérieures barampaye report bambwira yuko enfin ino rashobora gusaba information nkizo bambwira ko bahora banga abarundi babiri canke umwe buri mwaka baje kwiga icongereza narabaje gisagara bashikiramo barakimbwira ndababaza ahandi batembera barahambwira donc bashika mu gisagara kimwe muri capitale bave muri capitale bajana ahandi hantu hari entertainment kubaza gato hanyuma bahijeje bakizera ko basubira inyuma nubwo hariho umwe yaciye aguma hano sinze ko yagumye hano ku yindi mpamvu mubwacu gese nabwo atanga gusomera so sinovuga ngo yagumye hano kubera jewe no wanihaye agateka neza ko juste yashatse ku relaxa mu gihugu kirimo amahoro mbosino yes ivyise umukumbure nzoba careful okay sinze ko uyu muhungu ariko ndaba ari umuhungu ari nagiye kuramutsa undi munsi bo arampa gafanta hanyuma mpaye agafanta ndaja muri toilette ndagasiga ku meza ngomba kugira joke nti ako gafanta kanje ntagiye ucishiramo umuganje asanga no hava nsanga aciye agira ngo ndamwinumbye canke ibintu nk'ivyo mugabo nibaza ko ari mushasha kumbure kandi yatanguye dossier yiwe ibi ntaratangwe gusemera so neza ko ataco camuzanye anyway haheze indwi okay sindwi hazi imisi 5 so
kumbure iyo sumu niba yarashyizemo ntirikora. Okay bro, ntabwo ndiko ndakwinubaye ni joke buga nagoye kuyivuga kiya gihe hanyuma mbona wahava ubibona nabi kubera abantu kenshi na kenshi joke batayifata bacafata ngo n'ubuseri. Anyway, so donc gushika mubonanye. Ikindi nuko atari abahoze mu ishamba gusa, of course not, bien sûr nasa abahoze mu ishamba gusa, twese burya ubirabye abandi bose twari mu ishamba mu bisanzwe. Hari n'abandi batigeze bajya mu ishamba bafatwa nk'abafungurwa b'iperereza, bagafungurwa n'iperereza bagafungurwa n'ikiperereza, okay, bakavayo ari uko bemeye gukorana nabo. Bo ntibarinda no kugucisha muri ivyo, mu abantu bari zealous, harimo abantu bakunda amafaranga, harimo abantu bakora n'importe quoi, abantu dafite n'ikindi abantu bo gutinya. Umurundi umuhaye amafaranga barashobora gukora du n'importe quoi. Cyamaze kumva abarundi babiri nahora nizera bampropose ibintu bavuga ni no you too, donc yeah, don't worry about it. Abo rero baraheza bakabakoresha vyinshi kubera abanyagihugu bataba babikeka. Okay, nkiri mu Burundi nari mfise umugenzi twakuranye, mu nyuma ndava mu Burundi haheze imyaka irenga ndwi, sinzi uwo twariko turayaga, nca ndamubaza nti nta makuru ya kanaka. Ivyo yanyishuye vyatumye ntazosubira kwizera umuntu numwe. Yambariye ati ujya yarahindutse kuva aho aviriye mu iperereza, yarapfunzwe avayo yemeye gukorana nabo, yahavuye aza gukora amarorerwa, ubu akora amadiri yo kwica gusa. Oh my goodness. Ariko none abarundi muzokwicana kugeza ryari? Amfite uravye siècle tugezemo ko ntari ubwicanyi do bas niveau primaire nk'ubu birateye isoni cyane. Ubu naho ushwana n'umuntu ukamuha ikiraka akakwica. Ubu naho ushwana n'umuntu akamuha ikiraka arakwica. Oh donc uwo muntu ubu naho muba mushwanye, donc n'umutiwere agaje arakwica nyene kuri commission. Yeah, no, Burundi buzima buri very cheap, ushobora gupfa pour du n'importe quoi. Bon, niyo mpamvu ubona abantu benshi bacecetse, abantu benshi bari kubuhunga, abantu benshi badashaka no gusubiramwo. N'abagiye gutembera mu Burundi agenda yagavye kabisa, yasezeye akakomya acataruka. Nuko Burundi bwabaye malheureusement vyashize ibintu by'umwikeko mu bantu. Je hamwe abantu babiri niza guhuza ngaho ku ma social media bari ku ahantu hari different nk'ibirometero 100 mugabo ngo bavuganye ibintu bananyene kubera umwe yagundi yakora biriya ugasanga ntibizeye neza. Donc ivyo byateye umwikeko mu bantu. Ubu abarundi kwizera ubundi vyamaze gutituka, so qui est grave kuko umuntu amize nta kintu mukorana, nta kintu mufasha, uca wibera muri coquille. Bon, je ndayimazemo imyaka kumbura 15 canke 10 comme ça. Oh wow, what can we do? Ati aheruka mu gihugu X niyo bari bamutumye, naho abesha ko yari yagiye guhiga ubuzima. Okay, ibihugu bahiga mu buzima Dubai neza ko ataba umuntu waje kuronderayo, kumbure nizo vya muri za Kenya na za South Africa. Abantu muri Kenya, abantu sito muri Afrika mwinube, en fait mu very careful, mwirinde ntimuze murizera aba bantu baje bava Burundi ngo baje guhiga ubuzima. You never know, ntavuze ngo muze muragwana, mugabo just ube careful. Ugiye kunyara agacupa ka ugenda ugatwaye ngo niko ibindi babigenza, ntiwobimbaza jewe uje nta n'inzoga nyinshi nywa, nta n'ubu njamo. Yeah, muri make ubwicanyi bakora mu ishamba n'ubu baracabubandanya, naho uri kure bagutuma umuntu. Bo ikindi je nibaza ko ndi umuntu muto irake nk'akanyegeri in the grander scheme of things, kuko bon mu Burundi abadede neza ko bafise abanse hagati yabo d'abord. Donc nevo gasanga yinuba ndabira kinuba prime kinuba ndakugarika, je ne sais pas, sinzi neza nazingene bagira ama cercle. Hanyuma odora dosola ko bafise kumbure abansi bahunze nkabajya bagira babakubite umujugujugu muri 2015, sinzi ko abakihari je ne sais pas. Naba bigo baravuga ku maradiyo, barigo baratukana nabo ku maradiyo. Peut-être neza ko abantu aribo bari priorité, je no ba priorité, I don't know. Je mbona n'agantu très minuscule, nta nivyo mvuga ni nk'imbwa ihemye mu muyaga, nta valeur bifise, nta influence bifise. I don't think ko no ba menace gushikaho umuntu yo kwakira budget
pour moi what for ndaba n'agashati nambaye. Okay, uri mu Burundi hoho bagushira ko umuntu akugendanira umunsi wose gushika mu ijoro akaba ariho bakugandagura. Abarundi mwicisha bugufi mwaranizwe. Imikenyuro bakoresha ni myinshi cyane ariko barihenda. Inzira nziza yo gutunganya igihugu bigatuma gitera imbere no kugira ubwoba uvuga ibitagenda neza, ahubwo inzira nziza niyi. Bo nibaza kweza inzira nziza abadede batazikeneye. Amfete abadede guteza igihugu ntacyo, nta importance bifise kuri bo. Kifise importance nuko bagitwara peu importe ko kimeze, hanyuma bakaronka ivyo bakiba bakabigabura kuko birabakwiye. N'abantu badashika 10 donc birabakwira. Unage gucoshwe nyo kazigara imikate 10 yene yiwabo, they don't care. So izi suggestion rero kumbure sinzi ko mfise umwanya uhagije ngo dasoma ngo ndetse message ndende me danture kamusha kuja kwiraba kuri Facebook niho nayishize. Donc inzira nziza nizi kumbure kandi ndazisomere Godefroid niyo mbare niyo agifata canke undi muntu azogifata azomenye ico agomba gukora. Kuko yes, kuvugana n'abantu bose bafise ico bazi canke ico bize, ukurondera ineza igihugu n'abanyagihugu, kureka umuntu wese afise umutahe kuja mu vyambu akarangura ivyo bibuze nk'igitoro, isukari, ifumbire n'ibindi. Mu vy'ukuri ibintu vyo kubura igitoro, isukari n'ifumbire ivyo byerekana ko ari etat défaillant, donc etat en faillite, leta yananiwe mu vy'ukuri. Ibi bintu ni donc ni rumenyetso ntagara. Donc nk'isukari hano ndi ntumenya nuko igugwa kuko je ntuwombaze ngo cyitwa kugugwa ki deja abantu benshi ntibajya n'isukari kubera nyene problème banka kuvyibwa canke konona amenyo y'abana canke kugwara ibigwara by'isukari. Donc igitoro même chose ntitumenya ivyo vya carence. Bo hari igihe kijya carence, hari ingwano muri za Middle East mu gaheze imyaka nka 10 kuva cyakiza giheze. Dufate ntuzo yesha supply chains zikugurwa. Ifumbire je nizo kugira video ndabereka yuko nshobora kugenda mu iduka nkagenda ntwaye ikamyo ngahitaha nta muntu numwe wundi ngiye ko usibye gusa iyo duka iri kirabigurisha. Okay, monopole bishinga ntaco izomarira igihugu. Izo monopole donc nuko abantu monopole za byose bikabaca ko hanyuma bakajya abasigaye bidem ntaco bibatwaye. Nimba ivyo bihangange ari 500 ntibazoshikana igihugu kwiterambere. Bo ivyo bihangange encore une fois nshime ko navyo nyine hazogira igihe bikavaho. Amfete ubwo burakari bw'ishamba nibaza ko uko bari kwarasaza bazobusazana. Nibuka umugani w'igifaransa, nzi umugani w'igifaransa uvuga ngo morte la bête mort le venin. Nibaza yuko abo basaza bagiye gusaza bakasazana ubwegito bwabo. Kumbure nubwo iyi new generation izimbonera kure barakaye ntabwo bafise ntuzeye bo umuntu atabaye mwishamba ntashobora kumigisha kuba mwishamba. Amfete bashobora kubigisha gukora ikibi mugabo ujya bukozi bw'ibwo mwishamba ndaza ko buri exagere. Bo nibareke abanyamitahe mva makungu, aba diaspora n'abari mu bihugu bazane imitahe yabo twubaka igihugu. Nta muntu afise umutahe muza makungu yowuzana mu Burundi gukora yiki. Hari ibintu bihugu vyinshi biko birondera imitahe biriko bitera imbere. Duhereye kuri bihugu bifise manufacturing nka za China. Bo ubu China irikira sunika manufacturing zimwe muri za Vietnam, Cambodia, peut-être Vietnam na Indonesia nivyo biriko birazamuka. Abantu nibajani bakora jana imitahe. Bo n'amazugi muri Asie du Sud-Est genda hazi cyane. Ushobora kugenda ukagura y'inzu ikaba iri securize ukayipangisha. Ni ibihugu birimo abaturiste benshi. Kujya kugura inzu i Burundi bamwe no kubera kutamenya ibindi nyene kubera l'émotion est noire, bakoresha ibintu by'ama emotion. Ukuyemo ama emotion ukagenda kugura inzu muri Philippines, Manila. Manasi no kwankuraje mugabo c'est pas Singapore. No, Singapore yazimvye. Malaysia zirahendutse. Thailand irimo abaturiste. Woronka return on your investment kurusha ikintu cyose wogurira i Burundi kandi habamo safety ya investment yawe. Anyhow nta mutahe personnellement nojana mu Burundi. I'm sorry. Ukwica, gusahura no kunyuruza itunga ry'igihugu naho bizoshikana igihugu atari kugisiga ari umusaka. Yes, cyagirwa mfite zo gisigara umusaka. Je ahubwo je mu pose ni question. Abo bantu bibaza ko bazosazira hehe.
kuko biraryoshye mu gihugu kihagaze neza. Okay, isuti uri kurasaza uburi fragile, ubasha kugira amanyamatwa arakigwaniye turakomeye dufite umuheto, mewe maze gusaza uri très fragile. Ukamenya yuko iyo mbonye bajya bareveriye abo bane bavuga ngo imyaka 500 nta bana babo bafite bari no mu gisirikare. Je comprendre bajya bakagame bashe gushira abasirikare babo abana babo muri armée aba officier Museveni na kumuhungu wiwe ubu ari wasigaye ari kizigenza mu ntwazame. Me bajya bana babane na ba reveriye bibeye kwigira, c'est pas histoire politique, c'est pas ngo baze gukora base. Muragaba burya ngo Burundi bugona buri maso abo bana babandi bimbonera kure n'inki hazogeye nabavuga ati none mwebo ko hano biwanyu bamerewe neza twe tukatuguwe nawe tukugwanira nkandagena nawe wigwanire. So baze barabe ntazomere nk'abadepite bo muri Romania ukuntu byabagendekeye bari baze ngo abantu bashigikiye mugabo ati bon we ntaje dupfana in any case. So ubukene buri mu Burundi kuva bwakabaho ntabwari bwabeho absolument ntihari bwagera aho abantu aba ofisi batigisirikare bakaja gukora iki aide canke iki city, abantu b'abacamanza, abantu b'abaremo, abantu ba journaliste bakagenda gufite aturamatafari. Ivyo bintu ntivyabwigere bibaho. N'igihe Burundi bwafatirwa ibihano ambago ntibwashitse aho bugeze, absolutely not. Vyukuri abadede baraturuhije bivuge ubisubire. Ubujuju bw'indumana kure bakorera abakuru ataco bariko bararonka. Imbonera kure amfite zateye ikigongwe kubera n'abantu bariko biga ubusa ntabwo biga ubuzima, donc life skills, kuvuga n'abantu, gutorera, gutwenga devant même les difficultés, hanyuma n'ubukorikori, menuiserie, indimi, ibintu bizokora kugufasha mu buzima nta kimwe bariko bariga mu gihugu kiri so fragile n'abantu bahejeje za master bagowe. Nozo mbonera ko zizogya ikintu mushobora ku it doesn't make sense. Nyamanye muzogya imisiba yo mu ruvyironza no muri waga sino you gonna suffer. Izimana ko you going to suffer. Nzo bandi umusaza ndabaraba muraba muri ko namwe muze gusaza ko zimwe nazo zirakuze, you going to suffer kandi sinzobaririra. Izo murakure zirigwa zirica zisahura zitumwa kunyuruza abo batavuga rumwe. Bon bariko bakorera umuntu atabahemba kandi ariko bahemba urupfu. Birabasha birabasha. Ubu ushwana nibutse ururimi nagenda ruvuga ko mbona abasanga ntaye umujinya abantu benshi. Hari ururimbo abasirikare bo kwa bikomago baririmba kugira ngo norohereza abantu bamenye abasirikare niko ndavuga. Baririmba igihe cyo muri mu ntambara ngo ndapfuye nyangoma ndapfuye nyangoma ndapfuye emerupfe wakoriye sawanya. Bo gore mbugwari sade nta kwemera umuntu ngo apfe. Mugo nshaka kuvuga ko izo mbona kure niho hagera ko nazo zisafari nzovuga nti emera mupfe mwakoriye shetani. Okay, urimbo ngo emerushe wakoreye satani n'urimbo gwa poroti kwa kera. Ubu ushwana n'umugore kumva zuko yasambaye. Nime yagiye umva bitwengeje. Ubu ushwana n'umugore kumva zuko yasambanye nabo bakakunyuruza ugapfa upfanyuma. Men donc baramusambanya hanyuma umugore uti wa mugore ivyo wakoze n'ibiki bakacakaza bakakwica mu kamo ikigongo. None Uburundi bashaka tube mu gute? No, Uburundi ni abantu biga histoire, biga za anthropologie, abantu bandika ibitabo agenda sosensin muzosome de gurage archipelago. Uwo kwandika ibintu bikora mu Burundi neza mu Congereza cyangwa mu Gifaransa yo gurisha amakopi menshi. Yo kurikira George Orwell 1984, yo kurikira agenda sosensin de gurage archipelago. Ni bintu inui, ni bintu novuga dystopia itari bwabeho kwisi ndakurahiye. Hagira umuntu yandika ivyo bintu abidocumenting azogusha amakopi menshi, c'est très ridicule. Abo bagabo ni bake bize yes nabize bavuye mu ishamba, donc bagiye mu buyenzi gutora ama diplome n'ivyo byose kwiga. Bize atakintu batahura kubera bahabwa amanota kubera ico bari. Yes, juste bahawe ama diplome ntabwo bize.
nibareke abize babona icokorwa kugira igihugu gitere imbere bakore. Ntavyo kwiga bavuga ko kwiga bidafatiswa. Okay, barakubwiye kwiga ntibifatiswa. Kandi ati plus wiga plus uba ikijuju. Kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement. Mugabo twebwe twarozwe. Ce n'est pas la base du développement. Plus tu étudies, plus uba ikijuju. Donc nta kuntu bo privilege kwiga ko muri conviction yabo bari convinced bari convaincu ko kwiga d'abord ataco bimaze kubera uburundi butunzwe n'iswa kandi kwiga ntibifatiswa et puis ukutera wiga ni kutera ubikijuju ko ubwenge bwabo nubwo bwiwa bwo kwica no kwiba ugivuga ibintu biri honnête akangura ikijuju we navyuzi. Donc ntiwitege ngo wizaza gushira imbere ugomba gushirira vyanka vyakunda. Niyo wize uca widaminga down ukaba injiji mu bandi ni hubaho. Je hana abantu bavuga ngo bro when wowe twiganye vyagenze what happened to you vyagenze gute it can't be hari inshinge babatera or what. Avant 2020 vyaragendeka kubera nkuru nziza yari yarize ibijuju bigwanya incabwenge. Raba umushikiranganji w'ubutungane ariko arakora neza baraye bamukuye evidama mu badede kiraza gukora neza utagukora uko bakubwiye. Rindira uraba umushikiranganji w'iki ca leta biboneka ko ari incabwenge mu minsi iza uzokumva bamukuye very soon canke bamunyamazishe. Yarabwo bamucamanza bakoranye ko ku ubucamanza bwo Burundi bisigura kunyamazisha kuva gucecekesha. None bashaka Uburundi mu mpande zose butwagwe n'ibijuju gusa. Ubu niho tugeze. Donc yumvise amajambo neva avugira kuri stadium, ukumviriza Gerasi Ndabiraba amajambo avugira muri parlement, ukumva Reverien Ndikuri amajambo avuga. Abo ni abantu batatu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Urabona yuko Uburundi ataburi koraje. Senzo na madame na banyumenga arakuze kumbura ndamubaha. Yambwiye ngo nimbe nubaha bansumba. Dude Jeno ushaka kunsumba ngo nukwera ndosha imyaka. Ivyo ntavyo nemera. Bon ikindi ivyo bite by'u Burundi bakuye mu ishamba je sinanavyemera. Ijaba umugeneral ndamwemera ko ndamwize nkona kwa kwiye general namwe mwiga kubera numviza ko yitwa general. Kuvuga ngo numukuru n'amashinga amateka je ndabirabe ntaco gicotuma ndamubanga numukuru n'amashinga amateka bijya bintu avuga n'umwana wo mu 10 yo bivuga. Naje nta bantu nigira nsaba ngo ni mu nyubahe ngo kunda barosha imyaka. Kiraje nta biti mfise mugabo ibyo uzonyubaha ari uko ushatse kunyubaha ntanzi ndabiguforsa ko nta muntu nduta abantu dayire bose barangana. Donc uwo mutama ngo nukubaha nakano ubugabo uri habwa utiyubarije no kwaguta uri kuvuga ibintu by'amahopa ugoma nje kubaha gute. Genda mwembuza muri kuruba mwebwe muri ko mumuranga ibyo mujya ko je ntacyo ndikunda bajya ko ntabonzo kwikuruba imbere ariko aravuga urofa kuri stade cyangwa imbere y'abantu abatesha umwanya. Okay, no sorry. Nibabandanye ubu kubugira umusaka bice uwo bashaka banyuruze uwo bashaka ariko igifise intango gifise niherezo. Voilà uhejeje neza je niko naje niko novuga gifise ntago gifise niherezo kandi hanundi mugani uvuga ngo agatu canke agasaho gatekeye amahwa karimena. Voilà naho no garukiriza na video ntuzeye text yose nashyize kuri Facebook verbatim kumbere ndacha kushana muri iyi video description verbatim mushobora kuyisomera umuntu yayivuze kumbere ndamugumye kugira ngo ntibamute muri Rusizi nubwo numvise umengavuze ko ari hanze ariko novuga ko abarundi bagoma baca amaso uko bwije ko umunsi urizina CNDD FDD canke omwe abo bahizi bagitembeje tuzobasezerera sinorindira ko basaza kuko ico gihe igihugu nacinye cyo bacashaje. Mugira umunsi mwiza.